Murakoze cyane kubona mwashoboye kwitaba ino assemblée générale yacu ya Vitalo FC. Kuri uno munsi igenekerezo rya 22 mu Kakaro twaramutse dukorana nk'abanywanyi n'abakunzi ba Vitalo mu nama ya bose. Inama yari ifite intumbero yo gushira indongozi nshasha kuko izari zihasanzwe zarangije ikiringo. Abasanzwe bari muri komite ya Vitalo bari bamaze imyaka 2 barongoye equipe, bakaba bari basabye ko bosubirizwa nyuma yo gutwara ibikombe bibiri, igikombe ca Nkurunza Cup n'igikombe ca Championnat Primus League imyaka 2 iheze. Ariko inama ya bose ikaba yabibankiye ibabwira yuko ahubwo bobandanya mu kiringo c'imyaka 4 nkuko amategeko twasanze avyo bivuga ico bita règlement d'ordre intérieur muri Vitalo yuko urongoye umugwi na komite yiwe batwara imyaka 4. Habaye n'iciyumviro muri no komite yuko iyo myaka 4 ugabanywa ikaja kuri 2. Jamari Sefu yatowe kurongora umugwi wa Vitalo par acclamation 100% hamwe na komite yiwe irimo Engineer Selemani Hamisi asanzwe ari cegera, Papi Omar Manirambona asanzwe ari umunyabigega, asanzwe ari umuhanuzi mukuru, Arsene Bucuti asanzwe ari umuvugizi w'umugwi wa Vitalo. Muvyo twashoboye kuganira kuvyerekeye uburyo bwakoreshejwe muri uno mwaka w'inkino muri Vitalo hakoreshejwe imiliyoni 650 n'ibihumbi 460 nivyo umugwi wa Vitalo wakoresheje muri uno mwaka w'inkino. Muri aya mafaranga akaba ari mu bihumbi 50 by'amadolari twakuye muri za nkino za Champions League kubera ko Burundi bwari bwaserukiwe na Vitalo kubera rero yatwaye championnat dukina na Young Africans. Mu nama y'ino munsi rero twatwaravye ico komite yakoze, abanywanyi ba Vitalo bakaba babonye yuko umugwi wa Vitalo wakoze neza, naco gituma bawusavye kongera gutwara ikindi kiringo. Komite rero yari isanzwe ihejeje manda, abakunzi ba Vitalo bayisavye kubandanya. Abakinyi ba kera mwabonye Mbuyi Jean Marie, Kishasa Christophe igeze mu ndongozi n'abandi bategetsi bakaba bamenyesheje yuko ahubwo Vitalo kwiye gushigikirwa. Abandi bakunzi bakaba bari basavye ko komite yo kwagurwa, naco gituma Vitalo yemeje ko mu minsi mike tugiye kongeramo ayandi mazina mashasha mu bari muri no assemblée générale kugira shere kwikomeza. Kucerekeye abakinyi, umugwi wa Vitalo maze kugura abakinyi 15 baguzwe na komite ya Horari nayo yabandanije, bakaba bashizeho Gustave Niyonkuru nk'umumenyereza mukuru wa Vitalo FC muri kino kiringo ca saison 2025-2026. Abakunzi b'umugwi wa Vitalo bakaba basabwe na President Jamari Sefu ko bogura kugira batwereke yuko twobandanya ni muri buri abakinyi batatu ku miliyoni 24 zisabwa kugira bagugwe. Abakunzi b'umugwi rero bakaba bavuye ngaha batorokanije amafaranga miliyoni 15 zo kugura abo bakinyi, bagabiriza n'abandi muri Vitalo yuko boterera kugira abo bakinyi batatu bashobore kugugwa, gutyo dukwize 18 n'abandi bagiye kwiyongerako. Imimenyerezo ya Vitalo ikazokinwa ikazotangura kuri Tempete tariki 15 zo kwezi kwindwi mu mwaka turimo. Kugira Vitalo ubandanye uri mu kibanza ciza, ubwa mbere tugiye kugwiza inshuti n'abagenzi biciye mu partenariat kuko sanzwe ndonge igisata ca marketing. Tugiye guterereza abanywanyi mu gushiraho amakarata abaranga kuko nta rusansumo rw'abafana ba Vitalo twari bwashireho kuvangira yana kabaho. Ariko ubu tuzomenya abanywanyi dufise uko bangana, tumenye n'abaterera ku buryo mu nama zizokurikira hazoza muri no nama abantu bafise cyo bamaze guterera ni muri buri basirimwe ku mwaka. Intumbero yacu rero no yo gusura gutwara igikombe kuko birashoboka. Muri Vitalo tukaba dushimiye cyane imigwi twahuye muri championnat nayo yaragerageje uko ishoboye, tukaba kandi tubeshuje amakuru yashikirijwe n'umuvugizi wa Interstar kuvyerekeye ibiheruka kuvugwa vyigurwa bya Interstar na Royal. Nta ruhara na rimwe tubifisemo kuko nabavuzwemo
saba Vitaro ntibari muri Vitaro rero tugasaba ujya muvugizi wa Interstar nimba Interstar nayo tubwire ko yabizo gatwe kiwe canke yatumwe tukayisaba ko yo dusaba imbabazi gasaba imbabazi n'abakunzi b'inkino kuko ibintu vy'imigwi n'ibintu bisaba gusonerana muri sport na fair play murakoze.